ego Bitege yarabanje aragwara hama none ubu tumubonye asa neza twashimye. Bitege twari twararindiriye iby'umukama atubwira twari twararindiriye tumubonye iyi saha yego twokenguru kubera kuvuza Bitege mu gihe tuzi neza yuko mu gisagara vyanse ucuduga icyo kintu ntaco cishe mu muryango bwa mushika Bitege ico onye kubera ico gihe yaciye no mw'iradiyo bakamutangira amafaranga menshi ivyo bivi bitatu vyaragiye ntibiragombogwa ushatse ku mpamvu yuko ngena amahera ataraboneka kugenda i Bujumbura ko mbona musi basa neza arumva ntawo hatera nabi. Ego ariko ubuzima namakuru muhora mwumva y'Ibujumbura ukungene ibintu bimeze ukaraba n'ubu buzima bwino ruguru ubona uhora wumva cyangwa urubona ari hehe ubuzima bumeze neza. Hameze neza urabona uciye aho hepfo urabona ko azasa neza nawe urabibona. Gusa neza ni kimwe ariko ngo umufuko ni umanza gusa neza. Nuko ubu rero tukaba tumaze gushika neza na neza kumuhana aho Bitegera asanzwe yamuka nkuko mubibona imbere zanyu turi kumwe n'abasanzwe bavukana na Bitege turi kumwe na musaza wiwe turi kumwe na mushiki wiwe ndetse na mwene wabo muri kano kanya rero reka tubanze duhere hariya kuri mwene wabo abanza twidondore ndetse anatubwire ukuntu yakiriye bino bintu kubona Bitege agarutse azananye n'abantu benshi. Namahoro. Amazina nitwa Ndayishimiye Diodone. Iritazira naryo bambe intuze y'abantu hazira nitwa Rukwavu. Mureke gutwenga turabasabye sivyo. Ukuri muzoba mukoze amazina ni Ndayishimiye Diodone cy'ubukirizo. Iryo amatazira iryo bantu hazira naryo ni Rukwavu. Rukwavu. Kabisa Rukwavu. Wewe ukurikira Bitege nkakanga. Ngira kabiri. Ugira kabiri. Tukubajije tubwirwa ko ni mwarakuranye Bitege nta myaka myinshi cyane gusumba ni Bitege yarameze gute mu buzima bwo muhira yari umwana ameze gute nko kubaza ati dushingira naze ya Bitege yarameze neza n'ubu ameze neza iyo batamugwanga gusa ameze neza nuko gusa bamugonze bamugonze acara cy'Ibujumbura agumaze kucibujumbura Ibujumbura niho hari haize na imisi ntamubona. Mbega bamugongeye ino bamugongeye Ibujumbura. Bamugongeye Ibujumbura hamarazi ino baramuvuza akize aca arasubira Ibujumbura. Rukwavu abana benshi bavuke no mu ntara za ruguru baba bafite indoto yo kuja mu muji. Niki kintu catumye Rukwavu ataja Ibujumbura nawe kurondera. Oya naje natinze naje ngende Ibujumbura. Naje natinze ngende Ibujumbura. Okay. Bitege yarabanye n'umugore ino nyene aha nyene kugatumba. Bitege. Ego. Navyo wibuka? Oya nta mugore yigenze. Oya. Ariko batubwiye ko afise abana kandi abana biwe turaza barahari bari ngaha. Arabafise. Uri kura tubese arabafise bangahe afise babiri uwa mbere yitwa ngwiki uwa mbere Beni uwa kabiri Jessica kabisa reka hariya dushobore guha ijambo nawe mushiki wiwe ashobore kutubwira amazina ndetse anatuganirize anatubwire ingene yashoboye kuvyakira nawe agaragaze uko yiyumva muri kano kanya nuko akanya nigwiwe. Ego mazina yiwanje nitwa Niyonzima Clotilde nkaba nabishimye. Clotilde wewe uri mushiki wa Bitege kandi nawe mwarakuranye nkuko gakwa ni Rukwavu gakwa Rukwavu yadusiguriye neza nawe woshinga nteko Bitege mu buzima busanzwe yari umwana mwiza w'akaro. Ego Bitege yarabanje aragwara hama none ubu tumubonye asa neza twashimye.
amwe mu makuru mwahora mwumva yatubwiye yuko mwene wabo Rukwavu ko yigeze kuzino agwaye ameze nabi ariko igihe yasubira ibujumbura mutasubiye kumva gakuru kiwe mbega nta yandi makuru muba mwarumvise hambavu yaho ajanye na Bitege twararindiriye iby'umukama atubwira twararindiriye tumubonye iyi saha yego twokenguruka. Hari jambo umuvyeyi yashikirije ati naragurishije nari amatongo 3 kubera kuvuza Bitege mu gihe tuzi neza yuko mu gisagara vyanse ucuduga icyo kintu ntaco cishe mu muryango bwa mushika Bitege icyo onye kubera icyo gihe yaciye no mu radio bakamutangira amafaranga menshi ibyo bivi 3 byaragiye ntibiragombokwa ntibiragombogwa ushatse ku mpamvu yuko ngena amahera ataraboneka batanze babaye bafate nk'ingwati canke byaragurishijwe biragenda batanze ingwati ntibarayikura nkamweho vyoshika iyo avuga ati jewe reka ndayikureyo vyogenda gute byoca bigenda neza canke nk'ubu naho vyoshika ko nta vyama vyera ngo de vyoshika naho bikagiramwo iyo ngwate kagenda abana ba Bitege mwebwe nk'abo bavukana na Bitege mubona vyogenda gute urumva nawe nyene yogerageza uburyo ako kanoti kabonetse kugira ngo abana babeho neza akaraba ukungene nawe nyene yodufashe ukungene hova urumva nawe ikiba cavuye kurumva nticyotunganwa neza nawe uravyumva yego urumva aho cahakeye nikiye kintu wobwira nk'abigeme canke abamama bagenza uri umumama ndi inkumi uracari inkumi Imana ishimwe cyane nikiye kintu wobwira nk'inkumi zigenzawe ziri ino ku Gatumba ziriko zigwanira kuja ibujumbura bivanye n'ubu buzima ubonye nk'ibi bintu wiboneye uno munsi kugenda ibujumbura ko mbona musi basa neza urumva ntawo hatera nabi ego ariko ubuzima nta makuru muhora mwumva y'ibujumbura ukungene ibintu bimeze ukaraba n'ubu buzima bwino ruguru ubona uhora wumva cyangwa urubona ari hehe ubuzima bumeze neza hameze neza urabona uciye aho hepfo urabona ko azasa neza nawe urabibona gusa neza ni kimwe ariko ngo umufuko ni umanza gusa neza umufuko urumva worondera kanoti hama ukakitwaramwo neza ugakora imigambi ukayirangura hama Yesu asimeje noshima ibyo nuko ndashaka kumenya bamwe mu bo twumvise harimo abana ba Bitege mbega mwiteguye gute ari nkamwe yofusaba abana ati abamanukana ibujumbura mubona byo koroha caye muvuga banti reka babanze bakurire ino babanze bakurire uziko bafise yandero yino canke hoho byo babiborohereje bavuye ino agiye kubarerera ibujumbura twe twobibona neza naho boguma nina ne kuko natebwe urana twarahakuriye gushika niyisa Rufuko Rukwavu ati ni Rukwavu Rukwavu wewe mejati najewe mu misi ndifuza yuko shora kuzokubitira ibujumbura waranagiyeyo ni kihe kintu cagutumye ugarukino wabonye ko ino horoshe kurangurira imigambi canke wavuze ati ibujumbura naho kuza ndagenda muga nkataha oya nubu niyondi nubu ndi Bujumbura Rukwavu umuvyeyi yashoboye kutubwira neza ko Bitege yaramaze imyaka myinshi atamubona yamumva asubiye kumubona ubu inyuma yaho yivuje mbe yavunitse mu mwaka wa ryari hari haciye imyaka igahe vunitse haraciye imyaka nka 15 none Rukwavu ku mwana birakwiye yuko yoje Bujumbura akamara imyaka irenga 10 atatsimbiye ku Gatumba kuraba abavyeyi ngene bifashe arabe ingene bimeze Rukwavu oya woza uraduga ukaraba umuryango nivyo sawa apana kuzoberera ukaguma hari Bujumbura ukaza kuraba umuryango mbere yuko turangiza twashaka Bitege yatwemereye ati wewe yarakumbuye cyane cyane ahantu hagiye hatandukanye aho ubona ko yatubwiye ati hari abantu basanzwe bakora urukanyo rumeze neza ati nahandi botsa
kanyama Akabenzi. na cyane cyane ikingurube hajya kuri rufuku kuri rukwavu wewe akenshi yajina ikintu na cyane cyane abakumbuye gose nko muhira ni giki akagwa ndagafana gose guys reka tubashimire cyane ndibaza mwashoboye kumva bimwe mu majambo ashikirijwe nabo basanzwe bavukana n'umusaza bitege mwamubonye muri filme ya Manera bitege mwamubonye mu biganiro bigiye bitandukanye bitege yaje mu ishusho cy'abandi bantu kungene basanzwe baza bitege yaje atandukanye n'abandi bantu kuko mu Burundi ndababwiza ukuri kuronka umuntu akuze w'umupapa yubashe agukorera muri filme akanayigumamo akongera akanayishimangira gushika nukuri n'ibintu by'imboneka rimwe ntumira n'abandi ba mama cyangwa ba papa bo bakuze bafashe ugwaruka gukora amareresi vraiment cyangwa n'ibindi bintu babashikire muri izo mpano reka ndabashimire cyane rero turacari muri ino ntara ndibaza turaza kurondera andi makuru mubaza kwa mukeneye tuza kubahereza Imana ibarinde.